wowe ngura umuntu wakoze massage menshi kuri Facebook urondeza Vestine na Dorcas kuri Facebook kugira ngo mumenyane canke mube hamwe mu rukundo. No mani ndabakunda cyane Dorcas. Ahubwo wereka nce ndagutuma nk'umumenyesha makuru. Korana na Irene murabo kungene muronderana muduhuze vuba cyane. Wowe kuri wewe umuririmbyi ubona ko yaririmbye ibisutwa gute? Ndatanga karorero nk'ama video amwe ariko arasohoka ari hayo ubona nyene ko ateye isoni ukabona umuntu baririmbye bari gusa bamanitse amasuvetma aho bariko bararirimbira mu Kirundi baba bambaye agahuzu bategereza kwambara munsi y'izindi bakadushira hejuru aho ndavuga nka tujya duhuzu nk'abadamu bambara hari ako bambara munsi y'umupira canke bambara munsi y'ijipo canke igitenge canke ikanzu mugabo gasanga umuririmbyi wa gospel kumbure yigeze kuba mu rukundo biratuma arira nk'umwana kubera ko ahemukiwe nawe ni Jezimari Joseph canke GMG ijyaka yagenze gute kugira ngo urire nk'umwana biturutse ku mwigeme wakunze? So sinzi gusa ko werekwa n'amadayimoni canke na mpwemu yera urukundo nyene mu rukundo habaho ibikomere byo mu rukundo. Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, amen. Igozen TV. Umusatirizi canke Enipro? Abeshi banyita ngo umusatirizi kubera ko ngo ntarambigwa. Je zina naragemeye ndumusatirizi nibyo. kubera ko ndabashikira aha canke hariya kugira ngo tubandanye imyidagaduro ya 2-5 ndi kumwe n'umujama reka ndamwita umujama canke umutipe kuko n'umuntu kabisa akora ibikogwa byishimira n'abantu benshi batari bake ndamuzi kuko musanzwe muzi ko ntakora ikiganiro kumbure mba ntazi ntakora ikiganiro n'umuntu mba ntazi canke ntazi amateka yiwe ariko kumbure ko imbere yuko kumbure ndamuvuga uwari we n'amateka yiwe bro witwa nde? Jezimari Joseph Ntinyibagi. Ya la ngo yitwa Yesu na Maria Ntinyibagira. Na Joseph. Joseph ndamwibagi. Ya ni Jezimari Joseph Yesu na Maria na Joseph Ntinyibagi. Urumva uri Imana na nyina w'Imana na se w'Imana. Bitoye nk'udoboye. Wowe bya bindingira ntubigira. Ibiki we nawe uratanguye. None wobigira witwa Imana se w'Imana na nyina w'Imana bro. Ibiki je sinataho ivyo bintu uri kuravuga. Aya turi muri 2023 Shushbe aheruka kugira anniversaire kumbure yo gukwiza imyaka ingana gute? Shushbe Shushu A nawe ninde? Okay, sinzi ko ari Shushbe canke Shushu A. Shushu kumbure wawe aheruka kugira anniversaire akwiza imyaka ingahe? Ivyo ntavyo ndimwe vraiment. Je ndi single. I know. Uri single you know? Yeah. Yes kumburi turacyari muri cya kibanza nyene turi mu kibanza ca Gitega turacyakorana n'impano kumbure z'Igitega very soon tuzoja ikarusi tuzoja imuyinga tuzoja mu Rutana imakamba kugira ngo tubandanye tugurondeza impano aho ziri hose shaka ko Igitega ndahabona Satubi mushasha Fizo mushasha shaka ko Igitega mbona Kamikazi mushasha canke nabandi baririmbyi canke abaririmbyi kazi bashasha kumbure nkabandanya nironkera amaraso mashasha agishushe. Yesu na Maria na Joseph urameze neza rero? Neza cyane Jesse ni doga pe meze neza. Newo kwidogura Imana uri na nyina w'Imana na se w'Imana bro. Kwidodomba biri kuri umutima wanje. Yes. Kuba ugenda na gitare kumbure bifitaniye isano na Jezimari Joseph imeze gute? Donc kugenda na gitari ni kubera ko nsanzwe nkunda gucuraranga naho ntabizi cyane ariko kandi hamande yo gucuraranga urazi ko iyo umuntu acuraranga hajya ntibikunda ko acuraranga atazi kuririmba afuma bafise notion ntoyi mugabo kuririmba no gucuraranga n'ibintu bigendana. Yeah.
nkuko ndi umusatirizi nariko ndivugisha nariko ndigirisha kwigirisha urabizi ya bavyita kwidigadiga wewe wigirisha kangahe mu ndwi je sinigirisha je uragirisha oya ndodorirako Yes umusatirizi Enipro kumbure Jezi Marie Joseph namuzi nk'umuririmbyi aho afise akaririmbo gashasha yise abera kumbure akaririmbo keza cyane gafise n'amasanamu meza cyane s'il vous plaît ja kuri channel ya YouTube wandike Jezi Marie Joseph GMG official uza gucubona amateka yako karirimbo n'icyatumye Enipro canke umusatirizi ndondera uwo muhanzi w'umuririmbyi canke umuririmbyi w'umurundi aririmba injana ya gospel Jezi Marie Joseph GMG kweri kutaririmbye music bro ndavuga music profane ndetse gospel gato ya gituma ntaririmbye profane nuko nakijijwe ubundi abaririmba umuziki ntibarakiza nibaza yuko umuntu wese ikimuvamwo n'ikimurimo ajya amajambo ava mu baririmba zijya ndirimbo zihayagiza biriya ariko barahayagiza nivyo bibabamwo kuko sinshobora kuja guhayagiza icupa atarimbamwo canke ibebi atayimbamwo ariko mpayagiza Yesu Kristo kuko wa muri jewe iyo mvuga amajambo yanje kesho uzosanga garuka auto ya Yesu canke y'ivyijuru kuko iyo nja ni mwijuru je si mwisi santima yawe iri hehe santima yanje iri kwijuru niko novuga kuko ico nipfuza nuko inyuma y'ubu buzima nzobaho ubundi buzima buzobandanya hirya y'ubu ninagera iwacu mwijuru ikintu Jezi Marie Joseph canke GMG ginezererezwamwo canke akoresha mu kwinezereza ni nk'icyahe ikintu nkoresha mu kwinezereza vraiment ni gitari canke piano ndi ko ndacuraranga ndanezerwa ya uri umuntu love ya ndakunda ariko rimwe na rimwe ndamaze igihe ntabirimwo biva ndakunda ariko urakunda bro ya ndakunda sikuvuga ko ntakunda ndashobora kubona umuntu nkamukunda ariko urukundo nibaza yuko atari giturumbuka ya kugira ukunda umuntu umwe wese arafise ibyo akunda ku muntu ariko ntubimbaze okay umwe wese afise ibyo akunda je umugore wanje abamuzi ngira baca babona ico namukundiye n'ikindi batazi icyatumye ndamuhitamo nawe ukunda iki ku muntu mfise byinshi noraba kugira nkunda umuntu ariko ikiza imbere no umuntu mfise byinshi nkunda kugira nkunda umwigeme kumbure dushobora gusohokana nawe cyangwa gukundana nawe bitatu muri byo ni nk'ivya icya mbere kiza vraiment ndakunda umwigeme akijijwe cya kabiri azi kuririmba urumva aha bazi kuririmba baba ariko barakurikira cya bavyumva icya gatatu reka ndacibikire n'akabanga kanje ni kuvuga abakijijwe canke abazi kuririmba atangidi afise uguma wamukunze donc urukundo ntiruhagaze ku ngidi kubigaragara ariko urukundo rw'iwanje ruhagaze hanini kubitagaragara yes nuko murumva ko turi kumwe n'umuntu kumbure umuntu kabisa dasanzwe nkuko mwumvise yuko yitwa Jezi Marie Joseph ukuririmba kwawe watanguye kwinjira mu mwuga wo kuririmba neza na neza nk'akazi ryari so natanguye kuririmba muri 2008 natanguye kuririmba mugabo nkaririmba muri chorale mu rusengero sinari bwashobore kugira amahirwe yo gusohora indirimbo ziwanje ariko mu nyuma 2010 niho nasohora indirimbo yanje ya mbere audio ngabo sinabashije gukora clip video yayo niyo audio ya mbere nahereyeko navuye ko natanguye 2010 niho natanguye kubona audio yanje ya mbere ya umuririmbyi wa gospel kumbure yigeze kuba mu rukundo biratuma arira nk'umwana kubera ko ahemukiwe nawe ni Jezi Marie Joseph canke GMG ijyaka yagenze gute kugira ngo urire nk'umwana biturutse ku mwigeme wakunze ni promano uri kurambeshira pe
uri kurambeshe bro wararize nk'umwana bivuye ku mwigeme wakunze byagenze gute kugira ngo ushobore kugaragaza akababaro kumbure kuguhemukirwa ku mwigeme wakunze? so sinzi gusa ko werekwa n'amadayimoni canke na mpwemu yera, sinshatse kuvuga yuko ntakunze kandi ibihe by'umubabaro mu rukundo ntibyabuze. Ndashobora kuba nararize mugabo urukundo nyene, mu rukundo habaho ibikomere byo mu rukundo, byarashitse nyene mugabo nta byinshi no bivuga ko nyene urukundo ni hatari. Yes, kumbure narakurambira canke kumbure utarayiyumvira ati Enipro kubera iki yahisemwo GMG canke Yasariye Joseph. Ni cyahe Yasariye Joseph kumbure ntaramara agahogo kawe kuko turaza gutwenga. Je kiganiro canje kirangwa no gutwenga gusa. Rero imbere yuko tutarasarara no gutwenga cyane duhe agahonjo. Reka mvuga agahonjo siko? Nta kibazo. Sawa, duhonje gato kumbure wazanye na gitari kugira bumve ko turi kumwe n'umucuraranzi abizi cyane. Éternel, nous t'adorons. Éternel, nous louons ton nom. Nous sommes là pour t'adorer. Éternel, nous te glorifions. Kokarakwi. Yes, nuko ngo ete abazi gifaransa ngira bumvise ibyo ikararirimba, ariko Jezi kumburi nk'umuvuzi w'gitar no muntu kumbure ubufise ubuhinga butangaje. Je nshaka uncururangire nk'indirimbo yoba yaramenyekanye. Indirimbo n'importe kumburi umuririmbyi wari we wese ariko yoba yaramenyekanye, yaramenywe n'abantu benshi. Gerageza ukuntu woyicuraranga gato kugira ngo twumve ko uri umuhinga wa gitar. Ari indirimbo ya Darlene ivuga ngo I am trading my solos. Reka nse ko gato. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm raining them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hari indirimbo ya Rose Muhando kumbure yanshitse ku nyota. Siniwe ndayikubwira nawe ndakeka ko iri mu ndirimbo zakuryoheye. Gatoyi imisegonda mike cyane uyingirira. Msalabani dhambi zangu ulichukua, kufika kule Kalvari ulizitua, sasa nimewekwa huru. Nikufananishe na nani Mwokozi wangu we Baba Yesu we nakupenda, Bwana Yesu we nakupenda, kama vile wewe ulivyonipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukatoa uhai wako nakupenda Yesu. Yes, bamaze kuvyumva kumbure n'umuhinga aho kabisa ari no muhungu akiri muto cyane, ariko ngira uri umubosi bro. Ndumubosi. Umubiri wawe uravyerekana. Umubosi ni ikimana. So umubosi benshi bazi ko bari umuntu avyibushe. Nka jewe naho notunga kubera ko nonze ndi muto. Nonze no.
no cameraman birumvikana ko navuze ko nonze yalla ndapfu kubera ko ndi muto naho notunga baguma babona ko nkenye ariko nkawe ni bake bobwira ko kenye ngo bavyumve. So mu bigaragara bivanye nuko Yesu agenda asiga umuntu wonyihenda ko ngo mfise amahera ariko ni Yesu muri jewe atumye mbansa uko nsa canke imeze uko meze si jewe ni Kristo vraiment n'ubuntu bw'Imana nibwo bumpagije tu amafaranga simfise namba. Ego muri 2023 kumbure uduteguriye iki na cyane ku bafana bukuntu uririmba? Muri 2023 ndategekanye yuko Imana ishoboje ko ndategura concert aho nzoshaka ku mugaragaro iyi ndirimbo nshasha mperuka gukora abera twihangane dafise n'izindi ntarakora ara audio na zone ngomba kuzishira ku mugaragaro kugira ngo abo zishobora gufasha zize zibafasha. Yes sir. Ni nawo mwaka kumbure ushobora gukoramwe ubukwe? Yo ikibazo cy'ubukwe rero kiri kure cyane ariko muri Kristo buriyo kandi bwiza isaha yanje nigera buzoba kandi buzoba ari bwiza cyane. Umugore wawe ni Yesu ko abigemeza ngo umugabo wanje ni Yesu? Ntabwo ari Yesu kabisa, ntabwo ari Yesu ariko nizera yuko hari uwo yanteguriye. Kumburi urabona ko hariho n'umufana wawe yamaze gushika mu kibanza turimwo anagukunda cyane akajambo kumburi nk'ivyizegwa canke icizere ushobora guha abagukunda canke abadukurikirana na cyane mu bikorwa ugiye gukora ni nk'ivya ikintu nababwira nuko bonsengera Imana ikanyongera amavuta. Oya nta muntu asengera Imana deja witwa Jezi Marie Joseph Yesu na Maria na Joseph. Mon chéri, il ne faut pas confondre les choses. Ntuwitiranye ibintu. Izina no kuba ico umuntu ari. Genda umuntu ariko banyise ayo mazina donc urumva yuko ni famille yose. Bagomvye kunyitiranya na Sainte Famille, Holy Family yi Nazareth. Yesu na Maria na Joseph ariko je ntibisobanura ko ndi Yesu. Maria nawe yo barinde. Umva no abantu batatu en même temps bro. Il faut un peu comprendre mon cher. Hashoboye kuboneka umuririmbyi aririmba indirimbo za profane kumbure akunze ukuntu uvuza gitara canke akunze voice yawe ijwi ryawe avuze ati Jezi GMG ndakeneye ko dukorana collabo by'ivyo genda gutse iyo collabo woyimufasha? Je nibaza ko atakibazo twofashanya tugakorana kandi ndagukunda I love you je t'aime nawe woyimufasha mukayiririmba? Biragoye ariko twokwiga tukaraba amajambo tuza gukoresha ko ataja kubamwe amajambo y'ibitera soni kuko gukunda urukundo rurahari au niveau universel rurazwi ko ruhari. Yego naje bwanje hari indirimbo naririmbye ivuga ku by'urukundo ya mariage vuba cyane nayo ndayibagezaho ivuga ku by'ubukwe urumva urukundo rurahari sino rudeha vraiment. Yego wowe kuri wewe umuririmbyi bona ko yaririmbye ibisutwa gute? Ndatanga karorero nk'ama video amwe ariko arasohoka ari hayo ubona nyene ko ateye isoni ukabona umuntu baririmbye bari gusa bamanitse amasuvetma aho bariko bararirimbira kuba tumva ikirundi igifaransa baba bamanitse iki to underwear cyo ni kirundi bro uduhuzu two munsi udukareso mu kirundi ya icyo se kirundi deje iryo jambo vuze ni jambo ry'igifaransa. Mu Kirundi baba bambaye gute? Mu Kirundi baba bambaye agahuzu bategereza kwambara munsi y'izindi bakadushira hejuru. Aho ndavuga nka tujya duhuzu nk'abadamu bambara hari ako bambara munsi y'umupira canke bambara munsi y'ijipo canke igitenge canke ikanzu mugabo gasanga haya karirimbana imbere y'abantu bijya bintu sinda biha agaciro namba na gatoyi abigenderamwe barakwiye kubiheba kuko naho bizobashikana. Example nk'umuntu arakubwiye ati kugira ngo ushobore gufatisha gerageza ushiremo mu queen video mu ndirimbo zawe kumbure yambaye kuno kuyambaye uko uhejeje kuvuga ntiwoshobora nawe kubikora kugira ngo ufatishe sha nukuri aho novuga ati nyambare ha indirimbo zanje zogera kubera ivyo biragahera mu ndirimbo yiwanje ntivyo kunda oya nahari we yoba yayirishe nayo yombwira gusa turirimbane I can't. Ya, nicyo kunda reka. Oya. Ubwoba bwa mbere uyo munsi wa mbere ucinjira muri studio byagenze gute ukiririmba contrata
nibaze ko hageze igihe ukijayo waririmbye contre tableau ya kontreta orgame ni ibintu nyene usanga no muririmbyi bigendana kuko ryari rya mbere ngiye muri studio DJ narajugumiye haci hikre ya ma vibration ntari bwumve biranka nyene biranka barambwira yuko bidakunda ko mbandanya ariko ndikuramwe ubwoba mu nyuma ndaririmba kuko nari nsanzwe mfise ijwi vraiment narakora travail ijwi ryanje rirashobora kuja hejuru nubwo mwumvise ndirimba amaja hasi ariko burya ijwi ryanje ni rirerire cyane mu nyuma birakunda hama biragenda neza mugaba ama contract vraiment misi ya mbere narayatwitse pe ego ngira mvuge ibanga kumbure utaruzi konzi wowe ngura umuntu wakoze masachi menshi kuri Facebook urondeza Vestine na Dorcas kuri Facebook kugira ngo mumenyane canke mube hamwe mu rukundo bivanye nuko bafise impano yo kuririmba nawe ufise impano yo kuvuza gitari ndetse no kuririmba mbega ku masachi wagize kuri Fibi bajya abakobwa babiri nturabatora n'ubu iyo urambeje vraiment iyo si objectif nari mfise kubarondera tu nari nifuza ko turirimbana ndagomba kubona dushize hamwe impano kuko barafise impano mani ndabakunda baririmba neza cyane cyane Dorcas baririmba neza vraiment rero gitwa byari kuba byoshoboka nkabona uburyo bwo kuba kumwe nabo guhura nabo byombera umugisha vyankiye he none wahavuye utarabatora cyane ahubwo wereka nce ndagutuma nk'umumenyesha makuru korana na Irene murabo kungene muronderana muduhuze vuba cyane ama mukora ubukwe dukora umuti indirimbo tuzokora we uzoraba izandika amateka isi yose kuko barashoboye yes kajambo ka nyuma wabwira abagukunda ni nkaka bro ndabakunda cyane mubandanye kunshigikira ejo ni heza muziki ndundi cyane cyane muri gospel mubandanye kudushigikira ibintu ni byiza cyane ejo hazoza iyi 2023 turetse indirimbo abera ifise n'amasanamu kindi gikorwa ugiye kudushira official nk'icya nababwiye yuko ngomba gutegura concert vuba cyane izo bari concert y'ubwiza Imana ishoboje hazoba harimo abavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi bizoba bitunganye bien imbuga ushobora ukoresha kugira ngo aboshiramwe uburyo mu bikorwa byawe bashaka kugutora ko byoroshe ni nk'izahe ndakoresha WhatsApp yanje ni 6809 211 canke 76 canke ukaja kuri Instagram ukandika Jesus Marie Joseph ntinyibagiye ushobora guca untora canke ukaja kuri email ukandika jesusmarie@gmail.com urashobora kuntora. Facebook nitwa Jesus Marie Joseph ntinyibagiye nizo yes mbere y'ukurangiza kumbure murabona ko twatewe iteka no kuyagana Jesus Marie Joseph murabona ko nakavura gace gahezagira ariko kumbure ntitwosezera utaducishirije ko gato imisegonda mike cyane indirimbo uheruka gushira habona ndetse ifise n'amasanamu yitwa abera imvura iri kwiragwa imijyanjisha yo none kara abera twihangane tugiye gutaha abera twihangane tugiye kuruhuka turuhuka imiruho n'amarushwa yo mwisi turuhuka imiruho n'amaganya yo mwisi. Igozen TV.